ingingo ya 69 y'ibwirizwa shingiro iravuga neza kwitunga ry'igihugu ari ntakomwakomwa. Kwitunga ry'igihugu riteza gukingwa n'umuntu wese, risaba umunyagihugu wese ko ategeza gukingira itunga ry'igihugu, atarikingiye abakoze icyaha cyo guhemukira igihugu. Umunyagihugu niko bisigura. Tugaje tubasaba rero yuko ibi bintu by'igihugu nabo bikurikirana bose, kuko ndabibukije burya abatwara n'abasuku bacu, kuko barabehembwa amatagisi n'amakuru y'abanyagihugu. Ikindi naco mutari muzi, iritiro y'igitoro ibe hasigaye imwe, ibiye mukuru ntibiye umuntu mutoyi, ivyo mubimenye. Kandi muzambwira none ikiririse baba bose murazogena murabicura amatara ikirira ciga benshi ikakwe barakora ubushoboka byose amatari wabo ntaciga n'amazi naciga. Mugabo umuntu agaca yibaza, none twebwe abanyagihugu ntitugira uburenganzira bwo kubasaba yuko ivyo bintu bitunganya neza? Rero naha twabatumye kugira ngo ibiraba bamwe n'abandi tubabwire kandi bumve yuko ibi bintu by'ukuri bikwiye guhagarara. Ntibagume gusa bahuzwa umunyagihugu, bahuzwa nuko umengo bamukeneye gusa kwibi canke biriya, mugabo bumve yuko bahembwa amatagisi n'amakori yabo, kuko ijya modoka umutegetsi kandi ko yigenderamwo hajya abayice mu mataburi n'amatagisi y'umunyagihugu. Ariko erega nibo babesha, burya n'impuzu bambara, guhera ku mpuzu bambara impuzu y'umunyagihugu, kuko bambara amafaranga amatagisi n'amakori yabo. Arico gituma iyo bagiye gutunganya ibintu ugomba kubitunganya neza ku neza ya twese. Murakoze, Imana ibahezagire.